kandi umuntu abasha kugumana anatana umunwa Fernando vraiment yarataye umunwa kuri Melanine cyane gute Fernando yaravuze amajambo akomeye cyane yaravuze ngo gashe sivyo kibuka sinza akantu yavuze yaramutuka nakatagerageje ngo nimbata Fernando na Alvin iri mu gusohoka canke yarasohotse siho Alvin yaciye aja kumena amapine ya Melanine kubera bagize ente bashize imitwe hamwe bakoranira umwatsi wabo baca batobora imodoka ya Melanine sivyo indirimbo ngiyi irasohoka ngo kugira ngo itusure ariyo niyo bakuyemwo amajwi umenga nukuri reka mvuge yuko na D1 arafise impano none bipfira uretse ndakubwira ikintu kimwe ntidushobora kumenya aho bipfira kuko ibyo afise timu yiwe sivyo twebwe turi hanze ya timu harabavuga ko afise timu mbi abavuga management mbi Mati nawe ari mu kazi Dramati ari mu kazi kanshi ntigera cika intege nawe cyo kintu ndakimubwira ko félicitations vraiment kandi courage kuko iyo uri mu kazi hajya n'Imana ibibibona turabaronkeje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi so turabaye mwaramutse namwiriwe bivana no mwe wese aherereye my name is Liam Promoter bando kamera ko tarakura subscribe bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza like share comment mutavyibagira so today nabagarukaniye kandi Miss wacu Miss Mafieri kwamenye umusumero maso y'inyana reka kwazi ugende baramutsa kubera ko abantu bari bagukumbuye bawe. Hello guys, mumeze neza so ni Carlene Alou comme d'habitude Miss Mafieri kwamenye umusumeno maso y'inyana. Mbere byose kwanza wahorahi abantu muri commentaire ngo barakuguza abanyarwanda ngo biki banyandikira babaza bandi meze gute wahora. Bon nari ngahanyene gusa no kumuntu abari mu bindi vyunguka. Tuguma twiruka n'amahera ubuzima ni danger. Ibintu vya story company byari byagutwara. Ya nivyo narindimwo kweri. Yego. Here muri industry hashushe cyane niyo mpamvu nanje naje hari umuriro yego ariko imbere ya byose twibutse abantu muri societe story company ko hari amazi meza cyane ya nivyo nabimaze imisi ndimwo story company hari amazi meza cyane yitwa story water hakaba hari na story tangawizi hakaba hari na mayonnaise n'amavuta yo kwisiga ipiripiri imikate sauce tomate umva ivyo bintu vyose ko story company yipanze yiteguye ahubwo abashaka kurangura ni ku giciro gitoyi cyane abashaka kurangura muja ku barashaka kutwandikira akanimero ka WhatsApp ngakarahari hariyo nimero ya WhatsApp limikashi byose muzo muribuka byose muzo tsamo nyarutsa nawe yabimona nubona ko ari hatega ariko arakizuba so je ndumva afisa naka gripe mugabo wemeye shanda afisa ka gripe mugabo vraiment jewe navya ati oya iyi nkuru ntaje kuyikora ko no babara n'umutima wanje wose ntegerezwa hahiye rero yego Melanine boy ngo warurinde wa mungu amaze misarira arira banzo bandanye arira ndakureka kwanza arira kubona Big Fizzo arashoboye guhamagara Melanine boy ati muhungu ingo ndakuriza indege kijya kintu wewe wakibonye gute washakiriye gute Jambere na mbere shimire Big Fizzo nahandi hose vyo byaraciye nuwo bayihishije inyuma yavyo ndamushimire nongere nteri intege Melanine boy ukuntu atigeze acika intege abujya kariyeri yiwe arigoye cyane ujya muhunga afise impano cyakabiri nongere mpepore abansi ba Melanine boy ako kantu iyo numva nduko ndakavuga mba numva umengo ndatesa vraiment kumva ko Melanine boy yuri indege uretse ko ari ibintu biryoshye cyane aho muri misi heze baravuze amajambo menshi gose baratumunwa bamwe baravuga amajambo arenze sivyo bakibagira yuko ari abantu cambere na mbere bavanye kure kandi umuntu abasha kugumana anatana umunwa Fernando vraiment yarataye umunwa kuri Melanine cyane gute Fernando yaravuze amajambo akomeye cyane yaravuze ngo gashe sivyo kibuka sinza akantu yavuze yaramutuka nakatagerageje ngo nimbata sivyo
agatuka Melanin Boy ngo ni mbata ariko uyu munsi ntari karogera mu mazi ariko agendera mu kirere ariko agendera mu kirere nta kantu wumva aho wicaye Les amis tuze turagereka kuza turaca imanza kuko twe nituri imana imana ifise inzira nyinshi je nama nababwiye Melanin Boy ntuzocika intege n'indi ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane uzoyurira kubera kuri ku kazi uri ku kivi kandi ufise abakunzi bawe rero nguyo Fizo aramuhamagaye kijya kintu wewe ukivuga kwiki kubona yaramagana na Legend Big Fizo Kintu ca mbere ndaramushimira vraiment ukuntu yanashimiye kwanza Big Fizo ku mugaragaro amukora ku birenge amushimira ti big up Big Fizo big up kweri nanje ndayiguhaye wati kintu jewe cagiye kuntangaza ijya mbere murazi yuko yari team bari barishize hamwe ari babiri batanguye baririmbana twese tubizi yari bitwa We Love Music sivyo umumanager wabo yabafasha wa mu diaspora baza gucanamwo ntaco sindanamuvuge ntibikenewe baza gucanamwo baca barahindura basigaye araba babiri baca bahindura izina ngo We Love Music sivyo mu nyuma baza kubona ko umenga amahera bazi barakora mu concert ari make cyane bayagabuye hagati sinzi ko bwari ubukunzi bw'inda bwa Fernando ko niwe yazanye nico gitekerezo baba baratandukanye bivanye ku mahera binjitse bivanye n'amahera ngo binjitse baratandukana umwe aca atangura gupambana kugatwe kiwe muga Fernando ntiyigeze yicara ngo atekane nkuko Melanin yicaye agatekana Fernando yaciye atangura kuza aravuga amajambo aremereye kuri Melanin sivyo Fernando atangura kwiteranya n'abantu none kare we yabona ari hiti kubera yabona ko ihitira besha none si wagiye ndibuka ko bagiye hanze na apararondera visa ari babiri ibaze haca apasa Fernando sivyo haravuzwe amajambo menshi tugende buhoro nguyo muri ma concert acatangura kuzara tuka abantu bahora banamufasha ku gifaransa murazi yuko Fernando atagifaransa azi ivyo vyose sinonda ndanabisubiramwe ivyo birazwe sivyo Melanin niwe yazanye Fernando mu ndirimbo mu muziki kubera ko yamwumvise ko afise impano acamubwira ati ngo tugire team ariko haca hagera igihe atangura kumwita imbata urumva ico kintu kubera ko amutanze kuri indege hari ibintu biba bibabaje mu buzima jewe toujours nishira mu kibanza c'umuntu baba bariko barabwira nabi sinigera nishira mu kibanza c'umuntu ngo babwiye neza kwishira mu kibanza c'umuntu babwiye neza hari igihe biba bikenewe ariko Melanin yarabwiwe nabi okay indirimbo ya Fernando na Alvin iri mu gusohoka canke yarasohotse siho Alvin yaciye aja kumena amapine ya Melanin kubera bagize ene bashize imitwe hamwe bakoranira umwatsi wabo baca batobora imodoka ya Melanin sivyo indirimbo ngiyi irasohoka ngo kugira ngo itusure hariyo niyo bakuyemwo amajwi umenga nayo hariyo niyo jega man les amis toujours je namanavuze reka guca imanza nturi imana uca imanza kubera iki imana itangira ku gihe sivyo Melanin baravuze amajambo menshi ariko gushikisaho imana yaravuze ururira kuko ingazi zawe zama ziteguye kandi kira muntu ngaha kwinosi afise ingazi ziwe ategerezwa kuzokurira yes sinzi ko wahejeje ngoma ndakubaza akantu kamwe performance rero wageze hari ya wewe yakiriye gute performance yiwe ya Melanin Boy bona yabikoze bien yabikoze fresh cyane yabikoze neza cyane mu gihe Fernando twabonye yuko mu gihe nabonye yuko Melanin yashuhije kuri stage abakunzi biwe bari baje kumuraba na Fernando bari yarabashurije ariko nukuri Melanin gisigura yuko bari bashaka yuko agenda kiro kiraho nyene kubera ko Fizo yahamagaye Melanin Boy ngo ntiyashatse guha ubutumwa Fernando
attends c'est vrai yoba yarashatse guha ubutumwa Fernando ariko ivyo navyo ntuhagarara ko cyane Melanine n'umukozi Melanine afise ijwi umuntu wese yakwifuza kumva canke kugira Melanine n'umukozi Melanine aririmba neza nta muntu numwe atotegwa ishema nijwi rya Melanine. So umutima rero wa Big Fizzo tuvuge ko Big Fizzo afise umutima w'urukundo cyane gose. Big Fizzo afise umutima w'urukundo ko turavye yarahaye collabo Monia Fleur aja kuri Wiz Design yarafashije bakiriku yarafashije ba Double J yarafashije ba Dramati sivyo none nubu aracabikora none ageze kwa Melanine vraiment iyo umuntu akurije indege je nagomba mvuge iyo umuntu akurije indege tuzi ibyo baganire hagati yabo ariko nubwo ari ikintu kizima kigaragarira buri muntu wese ego vraiment none aru ya eski urabona ko Fernando atazobandanya asuzugura Melanine boy agiye mu Bugande reka ndaguhe n'amakuru yarana postinze ngimbata ngo fye Fernando ngimbata ngo fye ngo big up bro ubarabaye bro wawe ntakiri imbata none batazagwa musuzugura mu gihe mpezi kibazo cya mu gihe we ataraje na Europe Europe mugagiye mu Buganda gusa aho sazogenda umuntu ariko atanguye kurinde kuko nawe agitangura kuyurira ntiyarazi yuko azojayo sivyo yagiye gutantasha bon yaragize ni chance yamuguye ko gira ronke visa sivyo reka mvuge ko na Melanine bizomubako Melanine nta kibi yakoze yaho atokurira indege ngo aje muri Europe canke muri Amerika canke muri Asia canke muri Canada nk'abandi hose bawora baje nta gihugu na kimwe umuririmbyi atari kuri wo kujama kabisa ariko ngaho aru tuma dusubire ku muririmbyi D1 D1 ni umuririmbyi aririmba neza ariko tutegira tubona agirirwa amahigwe nk'ayabandi cukina wo kivuga go gute uratsinda kubwira ikintu kimwe nta muntu numwe jewe kuri no sinzi wacira imanza atare kuja umunwa ku bandi ngo ndamuvuge nabi nukuri reka mvuge yuko na D1 arafise impano none bipfira uratsinda kubwira ikintu kimwe ntidushobora kumenya aho bipfira kuko ibyo afise timu yiwe sivyo twebwe turi hanze ya timu harabavuga ko afise timu mbi abavuga management mbi si timu mbi nivyo bari byo sivyo si timu mbi reka tugende bukebuke Imana ifise inzira nyinshi icishamo nababwiye kwino sikira muntu afise ingazi ziwe azotegezwa kurira kugira shikaho Imana yamubwiye sivyo je narababwiye ndi ngaha usanga natumwe n'Imana mu kuvuga ubutumwa mw'ibi bintu sivyo je kandi ikintu ndavuze ntikizopfa kiretse kuba Melanine boy azoguma atera intambwe D1 azoruhuka yuriye indege atari rimwe canke atari kabiri abo bantu bose bariko barakengerwa yuko bataruri indege mu muziki bazoburira bien sûr kuko nta muntu afise ububasha bwo kuvuga nabi canke gucira imanza mugenzi we yego yes Dramati mu Swiss yarayujuje yego Dramati yarongera posting aravuga ati aho ubutumwa umuririmbyi Bifese amubwira ati kora investment we investise sinaco gute Dramati tumuhe ishusho yihe tumuhe kazoza ka gute mu muziki je Dramati vraiment ndamuha intege cyane ndamuha intege nyinshi kuko Dramati nawe ari mu kazi Dramati ari mu kazi kanshi ntigera cika intege nawe cyo kintu ndakimubwira ko félicitations vraiment kandi courage kuko iyo uri mu kazi hajya n'Imana ibibibona sivyo yaravuze ko ari umuririmbyi wenyine afise video nziza zirimo amahera menshi Dramati bon kuba zirimo amahera menshi erega urabona umuririmbyi wese biranavuga ko video yiwe yatwaye miliyoni 35 agira sohora yego birashoboka kuko Dramati nta video z'uburofa yigera sohora erega amahera kumenga ni menshi uratsinda kubwire ata ashobora kuba yashize mu bivanye n'amahera bo baba yoba yarashizemo sivyo wowe yashize mu marundi wumva umengo ni menshi uyashize en dollar si menshi gose bivana nayo yarishemo sivyo kandi naho yayikoreye
tubivuge gutyo reka turindire indirimbo yiwe niyaza niho tuzomenya tukavuga ati iyi ndirimbo vraiment yarabeshe canke yavuze ukuri ego je niko no bivuga yeah turindire turaba indirimbo yiwe niyasohoka amashusho ukizoba imeze ukazoba yambaye ukizobikoze byose niho tuzomenya ati reka tuvuge yuko twoyihaye canke tuyihaye so nakaye kajambo rero wobwira abaririmbyi mw'iyi minsi uravye no kuntu bariko barakora bon icambere na mbere nuko no babwira ati courage kuko bafise akazi kenshi bariko barakora kandi bakora bitanga vraiment bataravye ibintu twari turimwo turi mu muzima bwiza tumeze neza nta kintu na kimwe tubuze twebwe ngaha mu Burundi niyo mpamvu bakorakorana ingufu hajya umuntu ajya kandi akaryama heza ategereza gukorana ingufu nyinshi kandi agakora nk'uko aryama twebwe tuko turakora abaririmbyi ni mukore mushinga imizi from kuko muri mu kazi ico nababwira niko haje nibaza ko ikiganiro ari sawa message yabashikiriye tukatugushimire aru nandi ndabashimiye cyane nongera mbwira n'abaririmbyi babandanye bakora ntimucike intege ngo mutife ngo bababwiye ngo ntimuzokurira indege fandofe muzoyurira ariko kandi ndabashimire cyane kuko mudacika intege merci beaucoup kadushimire abantu bose bakora dukurikirana ciao ciao